Amahoro y'Imana bane namwe muri kumwe na Chimamanda Moses. Je kenshi na kenshi hari abarundi bahora bazangaho bambwira ngo wowe uri umusazi urwanya igihugu. Ndibaza ko abambwira yuko ngo ngwanya igihugu mu mutwe baba badakwije. Wowe usuzugura inzego. Ndibaza ko ivyo birofa mu mutwe byo birimwo amase canke amazirantoki abavuga ngaho ngo dusuzugura inzego. Mu mutwe ndibaza ko bari amazirantoki rimwe rimwe gatoya. Hano ndagomba mwumvirize mu majambo makeya iyi message mwumvirize ngene bino bintu biteye isoni. Abakuru b'ibihugu bibiri bumvikanye yuko mu byo bofashanya harimo no guhana ibintu atamuntu agiye hagati. Muribuka rero yuko byace bija mu ngiro tukaba twararonse itoni 400 ubu naho tukaba twakiriye izindi toni 400 zari zisigaye. Twovuga rero tuti kubw'iwacu n'umunezero kuko amasezerano biraboneka yuko atabaye amasezerano amwe aguma mu mpapuro mugabo yabaye amasezerano acaja mu ngiro. Twanezereje kandi yuko abakozi ba leta cane aba bakorera ngaha kuri iki kivuko bamaze gutahura urugamba turiko rwo kugwiza umwimbu. Nico gituma twabasavye yuko uno munsi na hari umunsi w'Imana ko bokora kugira ngo imbuto ishikira abarimyi kare. Bino bintu nabibwiye abarundi inshuro nyinshi. Kirazira kikaziririzwa gutanga amafaranga imbuto itaraboneka. Ariko iyo tubabwiye ko ngaho mu Burundi hari bisuma bituyobora, je sinzi ingwara bafise yariyo n'ukuri kw'Imana. Je ndibaza yuko nimba Burundi buyobowe n'abantu bavuga bati dushire ibitekerezo ku murongo. Nimba Burundi buyobowe n'abantu menga ntibize. Cyarige bimara amazi. Erega sikuvuga ngo ni kubana. Uburyo bitwara, uburyo bavuga, ingene bigira. Nivyo bintu bigaruka ngo bikatumara amazi ukibaza. Aba n'abayobozi cyangwa ntabwo ari abayobozi. Hamwe nawe wicarana bavuga ati je bino bintu naho nabiha umwana yashobora kubikora. Ntimumve ngo nukwanga igihugu ngo gusuzugura inzego. Je nta nzego niko rasuzugura. Iyo abazibikora neza tuba tuvyemera. Mugeze ariko zibikora nabi ntabwo twavyemera. Kuko igihugu kugira ngo kiyoboke ibintu byose bisabwa yuko bigendera ku murongo. Tube tubwisanya ukuri. Rero ino ngeso muri leta baharawe yo kubanza kwaka amafaranga abantu ngo ni muzana amahera ngaho tuzobagurura imbuto zitaraza nivyo bicereza abanyagihugu. Nibagene bagura imbuto abantu bazishira hanyuma umunyagihugu azoze ngaho agure imbuto yamaze guhagera. Ubu n'ububande bwo kwiba amafaranga abantu. N'ububande bwo kunyaga amafaranga abantu. Sinzi ingwara tweze bise iwacu mu Burundi tuguma tunyaga abanyagihugu. None kuguma tunyaga abanyagihugu ni giki turiko turinziza. Now iyi video narigeze kuyivugako. Iyo abarundi bazana kantu ngo niterambere hari ibicucu ngaho nabyene mu gihugu dufise bigenda mu kirere bikaduma ngo ni Imana ije mu gihugu. Iyo uri kurababwira bino bintu birimwe amakenga wewe ngo nta terambere ugomba ngo wabisizemo inzigo ngo iyo nizigo. Nivyo bipfu byinshi dufise mu Burundi uyu uvuze ikintu ngo gisizemo inzigo. Niyo mpamvu ubona niyo tugiye kuvuga ngaho bijyanye n'ibyo abakirisi harabaza ngaho ngo wabisizemo inzigo. Sizi ko ari kubura kenge ko mu mutwe gakora neza. Je narababwiye nti ano matoni mwumva bazanye. Naravyanditse aya matoni mwumva bazanye. Je ndababwiye nti muzomunyuranye iki. Nkuko rero muri ko murabibona hano hari kete ryasohotse nari ikinyandwi yabitangaje yavuze ati Daniel Mazarahisha ntiyarakuye gukogwa gusa ntagiye gukugwa gusa ahubwo akwiye kuriha indishi yakababaro kubene gihugu bimukike ngo umushikiranganje Prosperi Dodiko niwe uyu mubona nga uyu ariko atangaza bino bintu Dodiko amakuru amwagiriza gutanga imbuto zitamera muri komine ya Kera ya Mukike kandi imbuto z'ibigori za pani 53 ziva mu gihugu cha Zambia arizo zatanzwe kandi zimeze neza ariko Daniel
hamwe n'udodiko nyene yanditse Daniel ariko natwe dodiko yararimo haruguru biranditse maze arahisha ayoboye irishirahamwe acabaha imbuto z'ibigori zataye igihe zitamera. Ni kuvuga ngo aya matoni yose mumbise tona magana barazononye baraziriye. Ibi rero nabwo byakozwe n'uyu wenyene, ni vya bitwe muri leta biba kugira ngo leta ibone amatoni nkayo aje, leta ikabona amatoni aje mu gihugu, leta ikabeze ko abanyagihugu batanze ubufaranga bwayo, bwa busuma bwayo nibuhera bugerageza gukoresha umuntu yitwe nk'umusuma, bigaragara yuko yivye mugabo ibifaranga babisangiye, nta nubwo bamufata nubwo bamufunga, niba bamufunga no mu minsi mike abaca barekura. Niyo mpamvu kino gisaba yavuze ngo ntarakwiye guhanwa gusa ahubwo anarihe n'indishi, ntibishoboka kuko byakozwe n'abategetsi birazo. N'abategetsi iyo babonye ikintu cyose kindiza amafaranga umenga baragararije, nimba igihugu bazokirya ngo bakigeze ryari, nimba igihugu bazokirya ngo bagishikane Yesu agarutse, ntabwo ndabizi. Gisimba n'ikintu abategetsi bacu babereyeho, gisimba n'iterambere bagombera igihugu abategetsi bacu, kuko nk'uyu yakoze bino bintu ubu nyene yaruhukira he mu mpimba akerekana niwe vyagiye, bakongera bakariha n'ivyo yonohe byose, ariko nindazomukorako. Hanige na amatoni yagurishije ejo muzaza mumva ngo yibereye mu Bubirigi yitwariye amamiliyari ngo yibereye mu Bubirigi cyangwa mu Bufaransa, mu bihugu vyo hanze batigeze bamukoma. Iyo ngwara dufise mu Burundi nibige guhana, niba dufise abayobozi bige guhana. Sinzi system yacu mu Burundi ngene ikora. Ikintu cyose kije ngo giteze imbere abantu umenga cyabunwe na satani, kandi abo masatani ari mu bayobozi. Aya ari umuturage muto mutabikoze bari kumumena gatwa. Reka nabereke iyindi video hano yizahabu duce twirangiriza. Mu ntumbero yo gushika kuri yambona kazoza y'u Burundi nk'igihugu cifashe muri 2040 kandi giteye imbere muri 2060, leta y'u Burundi yifuza kugwiza uburyo buva mu gisata c'ubutare na kariyeri kugira ngo buteze imbere ubutunzi bw'igihugu. U Burundi burafise ubutare butari buke mu karere ka Murehe, mu gihe bwocukugwa neza bwogira ico bufashije mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Ibi navyene birimwo amakenga, bisigura yuko bitaragaragara neza. Muti kubera iki? Subira mumvirize neza kano kantu. Mu gihe bwocukugwa neza bisigura ngo ntabwo vyizewe, ni mu gihe bisigura ngo ntivyizewe. Leta y'u Burundi yifuza gukorana n'ishirahamwe Sotrevo Mining Company Limited muri ico gikorwa. Kwigenekezo rya 19 Gitugutu mwaka wa 2024 iryo shirahamwe ryaranitse ikete rimenyesha ko yifuza gucukura ubwo butare. Mu kubimenyesha iryo shirahamwe ryarerekanye ivyigwa vyakozwe bigaragaza ko ubwo butare bura muri ako karere ushobora kuba bungana n'amatoni ashika ku miliyoni 12 n'ibihumbi amajana ndwi. Ibi byo kwimba ngo kumenya amatoni arimwo ibi ntibituraba ngaho, ntawe uza kuvuga ico atarabona. Amasezerano yo gucukura ubwo butare azomara imyaka 15 igabuye mu bice bitatu by'imyaka 5. Kuvyerekeye uburyo buzokora muri uwo mugambi azobangana ni miliyaridi 45 miliyoni amajana 880 ibihumbi amajana 981 ndi n'amajana 561. Leta y'u Burundi ishira mu minwe y'iryo shirahamwe ricukura ubutare agataka kugira ngo ricukure ubwo butare muri ico kiringo gitekanijwe, hamwe n'ibiharuro vyose bimaze kwegeranywa mu vyigwa vyakozwe bijanye n'ubwo butare. Kugira ngo uwo mugambi ushobore kubandanya, ari amafaranga iyo shirahamwe rizoza rirashira ku ruhande mu ntumbero yo kubungabunga inyubakwa igihe amasezerano azoba yaheze. Iruhande y'ayo mafaranga yo ku ruhande, iryo shirahamwe rizotegerezwa kuza rirasanura inyubakwa n'ibikoresho. Igabugwa ry'umwimbu rizofatira ku vyagurishijwe ku rugero rukurikira. Leta y'u Burundi izotwara ibice 20% vy'ivyagurishijwe. Iryo shirahamwe Sotrevo naryo ritware ibice 80% havuyemo y'amafaranga yo gushira ku ruhande azobagenewe kubungabunga inyubakwa n'ibikoresho. Je nibaza ko iwacu dufise ingwara, iyo ngwara sindayimenya, iyo ngwara niyo mwamara kuyimenya iwacu mu gihugu ko tugira ubwenge buke, ngira ngo Burundi buziba bukiza. Problem ashisha rimwe na rimwe. Ibi vy'inyubakwa ariko ravuga nta nubwo ari ngombwa bino vy'inyubakwa. Bino vy'inyubakwa nta nubwo ari ngombwa, nta nubwo bikenewe
bikenewe no kumva nta nico bimaze ngaho. Hama ngo leta izo twari ibice 20% Yesu w'i Nazareti turapfuye ibice 20%. Hama abo bandi bice 80%. Ni kuvuga ngo ahubwo n'ivyo bice bazona birenze kandi byo kuvuga ngo gusanura ntabwo bama basanura buri kanya basanura buri gihe, ariko ibi kubarekera ibice 80% ni byinshi. Leta ikatwara ibice 20% bisigura nk'ahata nico batwaye. Hanyuma ivyo bice 20% naho basi niyo byaza byabisoma ntibizona kwigwa, byabibande yamabande nibizo nazo nakwigwa ko dabahere banyuruza ibi kuva kera muri 2009 kugeza n'ubu biracyari kurya nyene bizobandanya kurya nyene. Nimuzobona na 10 yinjiye ngaho waya leta itoshobora kwiga uburyo bwo kubwimba bufatika, waya leta idashobora kubikora. Ibi ni ibintu biri simple, nimba babona yuko bashobora kuvamo amafaranga nk'aya nibaza n'abazungu babategeke bati umviriza rero mwabazungu mwe hano mwebwe ni muduha indege, hanyuma tugere twimba ubutare duharure muri ya mafaranga ava mu butare hariya mugere murayakuramwo twege turironkera indege. Iyo ndege mashobora kuba murayikoresha ikabirikira bungukira iriko itwara n'abagenzi, basi mukabwira muti twihaye ko muzosanura ikibuga c'indege leta ibikora imirimo ifadika iboneka kubera ubwo bufaranga mvuga ngo muzarane bwa busuma n'ububande. Ndiyo myaka ni myinshi 10 na 15 mu byo 15 nihera naho muzosa kuzana ngiro ngivyo uko ibintu byo mwahereye muri 2009 muza nishira hamwe mvuga muti tugomba dukorera amabarabara nana mudushingire amashanyaraza amatara afadika ibigega mu bidukorere hariya mugatumba murabe basikuru mutangira no ruzi utazahora rutembera ku bantu mu bidukorere hano turabe ibintu mu gihugu bigezweho mufuwe mu bibaha ivyo bintu babikore batwara ubwo butare mugaba bari ibintu tubona yuko bizotwungukira bikatuzanira inyungu no ku gihugu. Havyo kwama kwimba imyaka 15 ezo twari bice 20 kwijana abandi 80 bise ngo atanico mukoze je mana yanje nuko bahava banyumva namukwere nuko bahava banyumva nabi ubu buyoborere ntibubaho, iyi miyoborere ntibaho musheke munya iyi miyoborere ntibaho nukuri kuzina y'Imana ntabwo ari ukubanka iyi miyoborere ntikora nishoboka ntibaho Imana turinde kano kajagara.